Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati, aho umwana w'umuntu azogarukira mu buninahazwa bw'ijuru ari kumwe n'abamarayika biwe bose, azovyagira ku ntebe y'ubuninahazwa bwiwe. Abantu bose bazokoranira imbere yiwe, aheze abasobanure nkuko umwungere asobanura intama n'amahushi. Intama aziherereza iburyo n'ayamahushi ibubamfu. Umwami azobarira bari iburyo bwiwe ati, nimuze batoni badata muronka ubwami yabateguriye isi itaranaremwa. Narashonje murangaburira, naranyotewe muramputwonywa, narakavantara murantora, nagenda gusa muranyambika, narindwaye murandaba, ndi mwibohero murandamutsa. Bazomwishura bati, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, unyotewe tukaguha icunywa, twakubonye ryari uri kavantara ngo tugutore, ugenda gusa turakwambika, canke twakubonye ryarwaye canke uri mu ngoyi tukakuraba. Nawe azobishura ati, nukuri ndababariye, ico cose mwagiriye umwumwe muri abo bato bato mubo tuvukana, ni jewe mwakigiriye. Azobarira bari bubamfu n'abati, nimumvireho mwabivume mwe, mugende mu muriro udahera wateguriwe shetani n'abamarayika bayo. Narashonje ntimwangaburira, naranyotewe munyimutwonwa, narakavantara nimwantora, nari gusa ntimwanyambika, ndagwara nja mu ngoyi ntimwandaba. Bazomwishura bati, Mukama twakubonye ryari ushonje, unyotewe, urakavantara, uri gusa, ugwaye, uri mu ngoyi, turaheza ntitwagutabara. Azobishura rero ati, nukuri ndababariye, ico cose mwase kugirira umwumwe muri abo bato bato, nije mwase kukigirira. Bano rero bazotabwa mu mahana adahera, abeza nabo binjire mu buzima budahera. Twakirize yompi iri rivumerewe na Kristo. Aya majambo y'Imana twumvise uyu munsi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ya mbere nyene yo mwikarema, arahura gose, aranywanye gose, aho ashingiye kuri uyu muhamagara Imana idutera twese, kagira iti, nimube beranda nkuko jewe Umukama Imana yanyu ndi mweranda. Nimube beranda nkuko jewe Umukama Imana yanyu ndi mweranda. Ariko ngaba kagira bati, nimube beranda kuko jewe Umukama Imana yanyu ndi mweranda. Haro bavuga ngo nkuko mugabo aha babivuze neza, kuko jewe Umukama Imana yanyu ndi mweranda. Ntitubaberanda ubwa mbere ku bwacu, ariko tubaberanda kubw'Umukama. Niwe anashaka gukora gushitsa ubwo bweranda muri twebwe, kandi kubirangura kuburondera kubwiwe niho dushobora kubushikira neza, kuko ari waheza akabirangura muri twebwe ubwacu, wamusanga umenga biraduta kuwa amazi. Imana yo nyene mu majambo yayo ikatwereka muri aya majambo y'Imana twumvise uyu munsi ingene rero tubaberanda. Imana ivuze iti, nimweberanda kuko jewe Umukama Imana yanyu ndi mweranda. Umenga twari twiteze yuko hoca haza mukora imisa ziryoshe, mutegura indirimbo zihanitse, mugira amasabamana akomesha, muvuga amaruwanje, hamwe umwe wese ateye uruwanje yumva ko igihugu cyose kimanitswe mu ijuru rya kane, mugire amarozari, mugire ibikorane, mutumeko abapredikateur, abapapa pasteur bakomeye, abapatiri, umwe ahuha n'ikintu kigaca gitemba hasi. Ivyo twari twiteze, ariko umvinge n'Imana bivuze, irinda kabi ukora ineza. Ataruka ivyo bya mbere mvuze ko bitarimo, oya birahambaye gose, ariko imisi yose igihe Umukama adutumirira ubweranda, nukumva yuko ubwa mbere ari ubwo tuvoma muri we.
ahagize ati kuko jewe umukama Imana ndi mweranda, tubuvoma muri we niko mu gisabisho. Ariko umuntu aciyagarukira ngaho ntahabashitse, ntacabashikanye. Nibwa bweranda tuvoma mu gisabisho tugaca tubureka bugashungurukira bukamanukira mu buzima bwacu bwa misi yose, bugatunganya imigenderanire yacu hagati yacu, bugakura icitwa ikibi mu buzima bwacu. Ni naho mbere ibi umukama yatubwiye dupimira ubwiza, umviriza neza, niho dupimira ubwiza n'ukuri kw'ibisabisho byacu. Igisabisho uzogumugira ukabona nikikugumizamwo kuguma muri iyi ntumbero yagize ati ntuhende mugenzawe, nturenganye mugenzawe, ntiwararaze mugenzawe, uritondera kavantara, ntumwirukeko. Uyu munsi hari ibintu by'amanationalisme, abantu biruka ku bandi bakagomba komorana, gasanga umuntu mumaranye imyaka n'iyindi yavukiye ngaha biwe byose nabo ngaho, kuko mutavuga ururimi rumwe, kuko mutari mu bwoko bumwe, ugacuvuga uti omo kagenda. Witondere kavantara. Hari Imana ikibwira abanyisirayeli ati mwibuke ko mwigeze kuba bakavantara, mugabo biri nabo sinabakavantara. None gufata nk'umuntu aba yaravukiye nk'ahantu niho hantazi gacumwo mu rutigenda hariya iyo bavuga ururimi rusa n'ugwi wawe ntahazi, nta na kimwe azi. Mbega wewe ubwo nta gihe kigeze kugera uraza aho hantu abo wahatanze umunsi bo kwaduka bati nawe naho wamaze imyaka 100 canke amajana ngahe, genda iyo wavuye hariya kera, ninda atavuye ahantu. Nibibazo bikomeye. Guhendwa n'ibintu bizunguruka bikakunanira kubona mu ishusho ya mwene wanyu yicitwa umuntu yaremwe ku ishusho y'Imana. Umuntu mbere usanga musangiye group sange, umwirukanye ejo bashaka kubura amaraso ari yari kuyaguha. Murazi yuko umuntu agwara mbere ugasanga aragiye no kwa muganga bakamuhimbura ibihimba bimwe, bakarondeza ufise ibihimba bigomba gusa n'ivyiwe, ugasanga ko uwo mwene yaragifise. No kwitonda iyo turiko turasoma amajambo y'Imana atuvure rero bene ivyo bikomere. Ivyo bikomere twitavya mu gifaransa vya communautarisme, ibintu vyo kugenda mu tuntu tw'amamuko tukiyugara nayo, tugatangura kuza turakumirana turyana, ni intambara zihera. Umukama akatwumvisha ati iyo utarengeye ngaho aho naguteretse hako hakubera umugisha wo kugira ngo ucike umuhezagiro ku bandi, usanga wacitse ikigeragezo ku bandi, wacitse amahano ku bandi. Umukama akagira ati rero aho niho habonekera aho niho habonekera umuntu koko vy'ukuri anywanye n'Imana. Mu gisomwa ca mbere Imana ikabivuga yihaniza cane cyane ibintu two kwamatwi y'amabiri nyene mu mpengamiro z'umuntu, ariko mu nkuru nziza naho Yezu we akabivuga atubwira ivyo dutegerezwa gukora kugira ngo koko vy'ukuri tugumya ko karanga kubweranda bw'Imana. Gisomwa ca mbere kikabera nk'ikibuza ikiziririza, ari iki gisomwa cyo mu nkuru nziza kikamera nk'ikitubwiriza ivyo dutegerezwa gukora. Umuntu ntashobora gutera imbere agumye mu kwiziririza gusa. Haji ikintu kiziririje kiba kikubwisha utegerezwa gukora kindi. Umuntu ategerezwa kuguma muri attitude negative yo kwibuza gusa kuziririza, arategerezwa kuja muri attitude positive y'ibintu ategerezwa gukora kugira ngo bimugabire ubwo bwiza. Yeza gacagira ati rero aho igisomwa cagira ati wirinde ibi nibi, nturenganye, ntuweshere, ntuwararaze, ntufate nabi mugenzawe. Mbere umukama agaca bisiguziriye muri komeye ngo urubaha Imana yawe, niko kugaragara mu icubahiro c'Imana. Hamwe wiyama kugirira ishari mugenzi wawe, kugirira inzigo yawe, ukumva ko nibwo buryo concrete
bwo kuzigamarira icubahiro c'Imana. Kuzigama icubahiro c'Imana si ukuvuga ibisabisho binyanyuye gose, oya, nivyo ariko kandi birarengeye ngaho. Nukwanka kumva yuko wowe igitarugwa c'inabi ibabaza mugenzi wawe, ukabigira ikiyumviro ngendegwa ku cy'ubuzima bwa misi yose. Hajya ukivyuka, jewe ndazi ko Imana impamagaye mu buzima kandi kugira ngo mbe umuntu wineza. Vyo nahimba mbere ugasanga ineza yawe iri kwiharira n'iyuwundi, ukemera ugatanga iyiwawe kugira ngo iyuwundi banzikire, aho uzoba uri kurasa na Yesu gusumba. Mugabo abandi baca bagira toya, aha rero ko ari ineza yanje n'iyundi bihaririye, oya mbanza gusama gwanje. Ku ruhande rumwe umenga uri juste, mugabo ku rundi ruhande hari ahantu utabaye, nugira nti utahavuye uhamvye aho Yesu Kristo ashaka gushobora kwihebera uwundi. Kandi yuhebeye uwundi suko umenga biratakaye, hari imbere usanga wungutse vyinshi gusumba bijya wari kurondera gusa gukiza neza yiwawe. Gusa ntibishoka bica biboneka ubwo nyene, nico kitugora rero. Shaka ko cyambona resultat ubu nyene ico bivuyemo. Ni ibintu bisaba kubikurikirana, kubiteramira mu gihe. Aho biratugora gose. Gusaba Mukama iyo ngabirano yo kwiheberanira. Harahandi Yesu avuga ati ngo nta ushobora kurusha urukundo wiguza abagenzi biwe. Wiguza abagenzi biwe. Aha naciye nibuka tibonyeje umuntu yigeze kwihebera mugenzi we agira ati jewe biracagendeka reka ntabari wundi ni muntu mbere y'iyi nkuru nziza. Uyu mugabo yarafise inoti 10,000 ni muri iyo myaka ihitiye igishobora kugura ibintu kaja muri alimentation ukuzuza kajya ka grenier utora. Uyu munsi nishobora kugura n'ibintu 2-3. Hanyuma ahura n'umugabo wundi mugenzi we yaramaze imisi 3 bamanitse imbabura muhira. Kumanika imbabura murazi byari byo, abanyabujumba muri byari byo. Atankono bashira kuziko imisi 3. Yibaza ati nza gutaha he, burya nta magogwa ku muntu w'umugabo abuze ikintu agaburira umuryango wiwe. Niyo magogwa ya mbere ashobora kuba umunsi wamubonye ukamugwanako, umenye yuko uzobukoze ibinyene Yesu avuze. Yesu arakubona akavuga ati wewe uri wa vrai, nturi umukristo w'umupirate yakorewe mu Bushinwa. Hanyuma arigora ariyumvira ti imisi 3 twebwe uyu munsi twari twaronse aho inoti y'10,000 iri mufuko. Anza ariyumvira hamwe amaze kurengana arasubira inyuma aramuhamagara ati garuka gatonya, ti niyumviriye sanze fise 10,000, genda murabe yuko uyu munsi noheza mukawumara ivyejo hirya yejo mukamazomenye ingene ayibamarira ukundi kundi. Muri uyo mwanya nyene hariho umuntu yahoze amuheraniye Iraki yose 100,000. Kera tuvuze ngo umuntu afise Iraki wumva umenga afise ibintu byinshi, mugabo uyu munsi Iraki nubusa nk'ubwo 100,000. Hama niho uyo mwanya nyene haciye akanya ashitse muhira aza yumva umugenzi wiwe yaramuherana 100,000 kandi kuguherana gusa taruko atarashobora kubisubiza. Hari abantu usanga muheranira abandi kandi bugakawuka kagenda kwa Gerard ugacisha ko brochette kuyindi uzi kuheraniye umuntu ugakawuka kandi ukaza gusangira kaze mwami Yesu banzu ugende wibuke gusubiza ibintu by'abandi. Umukamu y'umusara tweretse yuko ibintu vy'umutima vyo gusenga bijane no kurondera bibe en cohérence n'ukuri kubuzima bwa misi yose aho hanze. Ukamuca kugenda uratsitara wandika 8 uzi neza kumuheraniye. Besho gasanga baraherana bariko baraterama kugira ngo barindire kuri yubire baze bayabahebere. Naho nyene umukamara kubona ivyo uri kurakoreramo. Niho rero uyo muntu yumva ijwi ridodora mu mutima wiwe rimubwira riti uyu munsi subiza amahera y'abandi.
hari haciye igihe kirekire yarasa n'uwanabihevye azemva aramutelefone ati ndagutakambiye ubishobora uzi ubunyene utora amahera yawe 100. Niwe yaca yibuka bya 10,000 mutima mweranda aramuha kumva ati kubera ko watanze bijya 10,000 byabohoje ideni ryawe hariya. Umukama yaciye aronka inzira yo gukora ku mutima wuriya muntu, acara muhamagara wenye n'ubwiwe atagiye no kumwishuza ati nyaragasuzu utora amahera yawe kuko birambuje amahoro mu mutima wanjye. Hari ibikorwa dukora vyiza bene ivyo vyuguruza ahandi hantu henshi shetani yari yugaye. Beshi baza yuko umenga kuguruzaho shetani yugaye kwari ukuvuga ibisabisho byo gufata autorite mu izina rya Yesu Kristo, amen, nduguruje amakone yawe yose. Oya, genda gukora ibikorwa by'ikigongwe, utabara umuntu, urire nka serumu umuntu yarabuze ingene yivuza, ugira ikintu ciza c'ikigongwe. Bene ivyo birakora ku mutima w'Imana, h'Imana yene ikihagurika avuga iti anye hari ahantu Imana ikiba faible gaca ideploya yose. Ibikorwa vyiza vy'ikigongo biruguruza ahantu hari hugaye, hari harananiranye. Nibiro Yesu twumvise agira atubwira ati mbere ivyo nivyo muzocigwa ko urubanza ku mugoroba w'ubuzima bwanyu, nkuko Yohani w'umusaraba bivuga ngo au soir de notre vie nous serons jugés sur l'amour. Tumusaba umukama muri iki gihe cikarema tuba abantu bibikorwa vyiza biserura umutima mwiza, twama turiko turasaba mu nkuka z'imisa, mu bisabisho, muri binabiriya vyose dusenga, tugira ingendo nyeranda. Arindi jambo rikomeye numvisemwo tutokwibagira, umukama akaturemesha akagira ati ico ni jewe mwakigiriye. Kumbure biratugora igihe uhuye n'umuntu agukeneye cyangwa umuntu w'umworo cyangwa umuntu wese vy'ukuri agukeneye, nubwo ushobora gusanga umuntu ashobora kuza guhenda kandi vy'ukuri abagukeneye no kuri urwo ruhande bakeneye kumubwira uti ndabona kuri kurampenda, urakeneye kuva ngaho, urakeneye kuva ngaho, nico ukeneye ubwa mbere. Igihe cyose ubikoze gushobora kwibuka uti aho sindabikoreye iyo muntu, ndabikoreye Yesu. Hari umupatiri batazira Saint Curé d'Ars, patiri wa Maria Vianney, niwe yakunda gutabara boro kandi kuri we yarakubwira ati jewe niwo mugisha wanje kuko iyo ndabikoze ndabona ivyiza byinshi bivaye. Hama bakiswanga baraza kumubwira ati rega pati bari abantu baraguhenda, ati nakazi kabo tibakabambesha ntashobora kubibona, mukama warabibona bazohonyora hamwe, mugabo jewe nanse ku mutima wanje ucika umutima w'ikibuye nzokoma ngengwa n'urukundo. Abandi nabo bazohonyora hamwe na Yesu, kandi umuntu hari abantu nk'umva ndiko ndavyigisha bagaca baza kumbesha, nukuri ndababwije ukuri muzohonyora hamwe na Yesu. Icari gufasha umuntu vy'ukuri akaba ari ugitwana kazi yako, kuko ayo samahera yiwanje sifashanyo yiwanje. Hari abantu bazanga bakagira ati pati uraheza usangire nabo, kandi nkaheza nkagira nti ndaza umworo munaka ukabumbesha zuburi kuraba barya umuhero. Ayo mazina y'abakiyeta abantu barya umuhero n'amazina yo mu bikino, ni nk'abantu barya ishikanwa ry'umukama. Ishikanwa ry'umukama niryo gutabara boro biwe, urabaritoza canke abaza kubesha bakarya kuryo batoje atari vyo. Ejo bundi sinzi uwo bafashe wa mwanya wo guhara amashikanwa azarafata 15,000 ashira ku ruhande, bamukomya catarukira hejuru ati ye shetani. Toya, si shetani, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Tukametwi kumenya kurengera ivyo usho kubona bikuzamwo, ukibuka ijambo ry'Imana rihari. Kumworo hari kwijambo ry'Imana rivuga ati ni jewe Yesu bubigiriye. Umukama aduhe
kwama tumwumva yuko igihe cyose tugize gutyo ko ari we turiko turasangira igikorwa, atari umwanya dutaye, atari n'uburyo dutaye, mbere tugire Kristo. N'imbere yuko utanga ako kanoti canka kacange kariye ukabanza ukakavugira kwa gasabisho. Wari urujubesha ukajya ikintu cyavuge bigisabisho akazi kawe, ntuzugire ngo sinakubwiye. Uzokwa musanga umuntu benuwe naho yo ntiyigera ava mu bukene, ntiyigera ava hara, ahubwo biguma binyika. Imana ntishinyagurizwa. Nta mwumvise ijambo ry'Imana rigira ngo ntuzucishirize mu kutariko n'umworo, nabe bwa mbere mu gitunganye. Nabo bwa mbere mu gitunganye. Hari ubutungane twese gukuri Imana dusama mu mutima wacu. Hari abuza wumva bisha abagabo babo, bisha abagore babo, bisha abana, ukabona naho badapfa nimwigera muvaho muri, kuko hari ahantu uzibiye igikorwa cy'Imana kugira ngo cyugurura hagutse. Nuko abantu twiyima imigisha n'imihezagiro. Ukaza gusenga utari kurasenga, utaje kurondera Imana, uje kubundira nk'umuntu uzi ko yifise, ni wuguma dawe wa twese ukarabona ibyashimisiza guhera cyane ngo ndamusimbireko. Imana iraza ntawe uyibona, uri kubona gusa uyo muntu. Ugasanga imbere y'ingoro z'Imana huzuye abantu babo batigera bashika guhura n'Imana mu ngoro yayo, canke nabazayo batigera bashikira Imana, bagahera hanze y'Imana, hanze y'ingoro y'Imana, kuko umuzirikanye n'umutima wabo gusa ugumye uzirikiye kurako. Ako kanarindiriye gukura ku muntu. Rengera ngaho, naho uri umworo rengera ngaho, kuko ubworo bubishe, bunaniza, burura, bugoye. Ugire gukena ibintu, ukene n'Imana utagura amafaranga, ukene n'ubuntu bw'Imana utagura amahera bw'amaburi ngaho. Dusaba Mukama kugira ngo adukize ubujuju mu vy'Imana. Amen.